ku nshuro ya mbere igenekerezo rya munani ruheshi abarundi baributse umwaka urangiye n'icubahiro Nkurunziza ashengeye. Ibirori byo kwibuka iyo mboneza mu kuzirikana no gukunda igihugu byabereye Igitega ku mugwa mukuru wa politike, byari birongowe na Samuragwa n'icubahiro Variston Ndayishimiye. Ivyo birori byari vyatewe iteka n'abashitsi batandukanye baje baserukira ibihugu vyabo nk'icegera c'umukuru w'igihugu ca Tanzania nyakubahwa Filipo Mpango. Vyatangujwe n'igisabisho mpuzamadini no gushira ingoriza amashurwe ku ntatemwa iyo mboneza Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akariwe yatanguje ico gikorwa, hakurikira umuryango wa nyakwigendera, hacakurikira icegera c'umukuru w'igihugu wa Tanzania hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Inshuti n'abagenzi bose bagize ico bashikirizana cane abanye na nyakwigendera Nkurunziza. Nkurunziza yarabashimiye cane kandi ngo azobandanya yakira abazomugendera. Umutambukanyi wa nyakwigendera Nkurunziza yamenyesheje ko uwo muhisi yamubereye ikimazi, bashengeye neza bagatandukana neza mu mahoro. Ikindi amwibukira ko ngo nuko yari umuntu arinda kandi bahuriza kuri vyinshi. Sabana imbabazi waserukiye umuryango umuhisi Nkurunziza yari yakuyemo umugeni ari we sebukwe, yamenyesheje ko imiryango yamaze kuba umwe, asaba abasigaye gufatana mu nda imiryango ikabandanya gukundana. Ku izina ry'umuryango wa nyakwigendera Nkurunziza washira ijambo ryo gutanguza umugi wo kuganduka, Gaspard Sindayigaya yamenyesheje ko atari umunsi w'amarira ahubwo ari umunsi wo kwibuka vyamuranze. Amajambo yagiye arashikirizwa bose bashingiye ubutwari n'ubuhizi budasanzwe bwaranze umuhisi n'icubahiro Petero Nkurunziza mu gukunda igihugu n'abene gihugu hamwe no mu kwiteza imbere mu bisata vyose. Ni mwirabire namwe uko ibirori vyagenze kuva ku ntango gushika ku iherezo. Nkurunziza, umuhisi Petero Nkurunziza ariwe abarundi bataziriye muhuza. Twagira tubibutse mu ncamake uwo ariwe n'ivyamuranze. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yitabye Imana igerekerezo rya munani nk'uno munsi z'ukwezi kwa ruheshi mu mwaka uheze mu 2020. Hari nk'aya mango mu mwaka urangiye. Yari yavutse mu mwaka w'1964 ku itariki 18 z'ukwezi kwa Kigarama, bisigura ko yitabye Imana afise imyaka 56 y'amavuko. Se wiwe yitwa Ngabisha Eustache, akaba yari nawe yigeze kwizegwa n'abene gihugu, baramutora nk'umushikiranganje mu mwaka w'1950 nk'umushinga amateka mu mwaka w'1965. Yahitanywe n'indwano y'ihonyabwoko yabaye mu 1972. Nyina wiwe yitwa Minani Domitira. Ngabisha Eustache na Minani Domitira bibarutse abana 7, harimwo rero na nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza amaze kwigira haruguru yarize amashuri mato mato Ibuye ku musozi avukako muri komine ya Mwumba mu ntara ya Ngozi. Araronka rero umutsindo rw'amashuri mato mato mu 1980 rwamuha uburenganzira bwo kwiga amashuri yisumbuye, nayo acayiga ngaha Igitega ku ishuri bita Atene, ariryo ryahindutse ryitwa Lycée Musinzira. Kuri iryo shuri rero yarahize amashuri yose yisumbuye, no kuvuga cycle inférieur na cycle supérieur. Acaronka urupapuro rumuha uburenganzira aho hari mu 1987 uburenganzira bwo kwiga
amashuri kaminuza. Uyo mwaka nyene niho yatangura ayo mashuri mu gisata cyo kwinonora imitsi, Institut de l'Education Physique et Sport, aho hari kuri campus Kiriri ni hari Bujumbura. Ararangiza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 aronka urupapuro rw'umutsindo bita diplome de licence ku manota meza ateye igomwe. Inyuma yaho yaciye aja kwigisha ivyo yize kuri lise y'Imuramvya. Inyuma y'imyaka 2 yaciye aja kwigisha muri kaminuza y'u Burundi muri ico gisata nyene, aho yigisha nyene ivyo yize. Yavuyeho ahunze ubwicanyi aho muri kaminuza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995, ari naho yaciye afata inzira yo ku rugamba guhabuza demokrasi yari yanyazwe n'abansi b'igihugu. Aho ari mu gihumbi kimwe amajana 1993 aho bagandagura bunyamaswa nyene icubahiro Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere yari yatowe biciye muri demokrasi. Bamugandagurana n'abamufasha kurongora igihugu, mbere batako birara no mu banyagihugu ataco bazira, baragandagurwa abatari bake. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 Petero Nkurunziza yari yubatse urwiwe n'umupfasoni Denise Bucumi, bakaba bibarutse ibibondo 5. Ku rugamba yaranzwe n'ubutwari n'ubwira, ntiyateba rero kuba indongozi, kuba mu ndongozi zo hejuru. Mbere mu nyuma akaba yaciye yizerwa kuba ari we arongora umuhari CNDD FDD wariko urwanira gusubiza iteka na demokrasi abenegihugu. Bamutazira muhuza kuko yanka akarenganyo, agatunganiriza bose abakuru n'abato. Yarakoze uko ashoboye kugira ngo intambara ihagarare, gushikaho ashobora gusinya amasezerano yo guhagarika intambara mu 2003 hagati y'umuhari CNDD FDD na leta mfata kibanza yariho ico gihe. Niho we na bagenzi we bari bafatikanije urugamba baca batahuka muri Kigarama umwaka w'2003. Yaciye ashingwa amabanga akomeye muri leta kuko yaciye aba umushikiranganje wa leta ajejwe intwaro ibereye. Nyene icubahiro Petero Nkurunziza yatowe n'abashinga amateka kurongora igihugu mu mwaka w'2005 kw'ingenekerezo rya 19 Nyandagaro. Inyuma y'urwo rugamba rurerure yarwanye rwo guhabuza demokrasi mu gihugu. Imigambi yiwe yarishingiye ahanini kugusubiza iteka Uburundi n'abarundi, ukubaka Uburundi n'imitima y'abarundi, ugusubiza hamwe intwari ibereye, ari byo nzira irashe yo guteza imbere igihugu cy'u Burundi. Yari yarakunze gushika aho yemera kucigura. Yarasanzwe no gukunda, yarasanzwe nakunda n'Imana n'abantu. Ugukunda no gukundisha igihugu abarundi iyo bava bakagera, akaba yari umuntu ashira imbere ineza y'igihugu, agaharanira amahoro no kunywanisha abarundi. Mu mwaka w'2007 niho yatanguza umugambi w'ibikorwa by'iterambere rusange kugira ngo afate iya mbere we n'izindi ndongozi bahuje umutima n'Imana n'abene gihugu mu kubaka igihugu biciye muri uwo mugambi mwiza. Ni naho rero havuka amashuri menshi yubatswe, amavuriro,
inyubakwa z'ibiro by'intara canke amakomine, ibibuga by'inkino, gusanura amabarabara n'ibindi byinshi atawodondagure ngo abiheze muri kano kanya. Kubera urukundo yeretse abarundi n'ubutwari n'ubwira bamuboneyemwo, mu mwaka wa 2010 yaciye atorwa ubwa kabiri biciye mu matora y'abene gihugu. Ubwa mbere biciye mu matora y'abene gihugu, acaba umukuru w'igihugu c'u Burundi wa kabiri atowe biciye mu buryo bwiyaguye bwa demokrasi, havuye injungo ya demokrasi Melchior Ndadaye. Mu mwaka wa 2015 yarongeye kwitoza ku nshuro igira kabiri imbere y'abarundi bonyene ubwabo, amaze gushigwa imbere n'umugambwe CNDD FDD mu ikoraniro kaminuza ryatunganijwe ku igenekerezo rya 25 ndamukiza 2015. Kubw'urukundo rwiwe n'ishaka rwiwe ridasanzwe ryo kunywanisha abarundi biciye mu kurwanya amacakubiri, abarundi bagumye bamutazira muhuza. Kukaba nkako muri iyo ntumbero nyene yarakoreshejwe n'ingabirano zose yarafise, harimwo inkino no kwinonora imitsi, uko vyahuza na vyone abantu benshi bavuye mu mihingo itandukanye. Nyene cyubahiro Petero Nkurunziza yarabaye imboneza ku isi yose mu gukoresha inkino no mu kwinonora imitsi mu nzira yo kunywanisha no gukundisha igihugu. Ivyo mbere akaba yarabironkeye n'agashimwe mpuzamakungu yaherewe mu gisagara ca Monaco aho hari mu 2011. Ikindi kintu gihambaye abarundi bazokwama bamwibukirako nyene icubahiro Petero Nkurunziza batazira sogokuru, yemewe nk'imboneza mu kuzirikana igihugu no kwitanga ukwiwe mu gutanga inyigisho zo kuzirikana igihugu. Si ibyo gusa, yaraharaniye n'ubwigenge bw'igihugu mu by'ubutunzi, adahengeshanya kwibutsa ko Uburundi butegerezwa kwigaba bukigaburira, kuko butaremwewe gufashwa ariko bwaremewe gufashanya n'ayandi makungu. Uyu munsi igihugu cacu cibeshejeho gushika ku bice hafi 90%. Mbere Uburundi bukaba bugezaho dushobora kwitunganiriza amatora atamfashanyo ivuye hanze. Ivyo bikaba byaboye imboneka rimwe kuva Uburundi bwikukira. Ariko tubivuge tubisubire, ikiruta ivyo byose nyene cubahiro Petero Nkurunziza yaranzwe no kubaha Imana mu mvugo no mu ngiro. Yari yarayihebeye nayo ntiyamutetereje, imukoresha ivy'ubuhizi, imuha iherezo ryiza. Mu gusozera ibyamuranze byose tubikoranirije muri riragi, twovuga tuti dusenga dukora, dusenga dukora, dukora dusenga. Ngivyo rero ibyaranze mu ncamake nyene icubahiro Petero Nkurunziza, akaba Imana yo muha uburuhukiro mu mahoro, maze ikazomushikana mu bwami bwayo nk'uko nawene yagiye avyisabira atadohoka. Arakoze cyane Joseph Bangendeza, tumukomera amashi. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, imbere yuko mushika ngaha twariko turabumviririza, uyu Joseph Bangendeza yari yamenyeshe ko nyine cyubahiro Petero Nkurunziza yamuteye iteka, kandi akamutera iteka mu bihe bigoye.
ivyo yamuhaye byaramufashije cyane. Aranongera ati ntango y'iteka yamarika icuga namwe muze mutera iteka, kandi turamukunda cyane. Arigihe dora twifuza ko twumva imbere yo kugira ngo azoje aravuga amateka yacu, mugabo ntibishoboka, ategerezwa kugenda. Si vuba mugabo sikera, niko vyama bigenda. Aka kanya rero kwari kugira ngo abakanye basuruke gatoyi. Murabona urubanza turi kuno munsi mu matangazo aca ku maradiyo bavuga bati umuryango wa naka uri n'iteka. Tubavuga ngo uri n'umubabaro, si urubanza rw'umubabaro, ni urubanza rw'iteka, urubanza rwo kunezerwa, kuko iyi ncungu yacu ntaco yagiye adakoze, mureza kizigenza ntaco yagiye adakoze, ibisigaye ni gwaca ivyiwe byose yari yabisozereye neza. Ubu n'umwanya wo gushira ingori z'amashugwe kuri iyi nganzo y'imboneza kizigenza. Uko bija gukurikirana, haja gutangura uri imbere ya twese ngaha mu Burundi n'icubahiro mukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, baca bakurikirwa. Muvuze ko gito mu gihe twaza kumushingura ntibyanshobokeye yuko ngira icyo ndamuvuze ko, kuko kandi Imana yarakoze, kuko yongira icyo ntanguye kumuvuga ko byari guhava bingora. Mwarabonye ko nakwepeye mu ijambo ry'Imana kugira simpave ndamuvuga ko byinshi, kuko iyo utanguye kuvuga ku muntu uca wibuka byinshi. Rero mpagaze hano nshima Imana ko yari yarampaye umugabo mwiza atari ku gihagararo gusa, ariko afise n'umutima mwiza. Jewe uko namubona nuko twari tubanye, yagiye gushengera tumaranye imyaka 26 twubatse, kandi ngashima Imana yuko muri iyo myaka 26 Imana yari yaraduhezagije ibibondo. Hanyuma ndashima n'Imana yuko tweho twari twararonse n'umwanya muremure wo kureshanya imyaka 6, bisigura ngo ndayongera kuri iyo 26, kuko naho nyene burya ijya misi muramenyana, ndayongera ko nkaca mfata ko ari 32 kugira ngo bikunde mbone ko twari tumaranye imyaka myinshi. Kandi nivyo iyo myaka 6 twabonana kenshi, twaganira byinshi. Hanyuma rero muri iyo myaka twamaze twarahuye, twarabaye mu bihe bibi, turaba no mu bihe byiza, kandi nta gitangaje kirimwo. Imana byose yarabibangikanije, ikibi n'iciza Imana yarabibangikanije, kurira gutwenga Imana yarabibangikanije, urupfu ubugingo Imana yarabibangikanije. Ibi nibaza ko atari jewe ndabyisangije canke twari tuvyisangije nk'umuryango, namwebwe naributse yuko Imana yabibangikanije byose. Hari umunsi wo kuvuka k'umuntu, hakaba n'umunsi wo gupfa. Rero nico gituma Imana yashoboje ndavyibuka, ndashima Imana, ngira n'inkomezi zivuye ku Mana nk'uko mwabibonye. Ndashimira Imana rero yuko yambereye umugabo mwiza iyo myaka twamaranye. We rero uretse ko yari uwo twubakanye no kumpanura yarampanura. Mu bisanzwe natakaje umuhanuzi wa mbere nari mfise, kuko yarampanura akangira inama mu bikorwa bitandukanye. Murazi ko hari ko nibikorwa twari tujejwe, jewe atera intege ku buryo naho waba wumva umenga igikorwa cyo guca intege cyangwa ibihugezemwo byo guca intege, yari umuntu azi gutera intege. Ikindi ndamwibukira ko cyane, yari umuntu arinda naho yaba mu bihe biteye ubwoba ntiwahutura ntiwabibona. Yari umuntu azi kwigumya, akabigumiriza muri we. Ntiyari umuntu ashuhagira, yaratuza naho haba mu bihe bigoye, mu bihe by'ibibazo yaratuza. Nico gituma mu kubaho mu muryango n'abana bo bishingira intahe, nitwigeze tumubona n'umunsi n'umwe ahagaritse umutima. Ku bihe twagiye turacamwo by'igihugu, nta na rimwe twamubona ahagaritse umutima ashushe nkaho umengo hariho ikitagenda neza. Nitwigeze tubibona n'umunsi n'umwe, kandi urumva tubibonye ntibyari kureka kudutuma tugira ubwoba. Nico gituma tubishimira Imana yuko iyo nyifato yagira yatubereye ikimazi cyane mu muryango. Ndashimira Imana gose kandi yuko
Imana yari yampaye umugabo duhuriza ku bintu byinshi twarabihuriza ko, ibintu byo gufasha twarabihuriza ko, ku buryo ibijyanye no gufasha imfubyi abapfakazi twabihuriza ko, ibijyanye n'abana turera twabihuriza ko, nta na rimwe twigeze tugira icyo dupfuye kubera umwana twazanye ngo turere mu muryango. Ibyo byose twarabihuriza ko. Ikindi shima Imana cyane nuko twafashanya mu ndero y'abana, niyantererana cyangwa jewe ngo ndamutererane mu ndero y'abana. Buryo ibijyanye no gufasha imfubyi abapfakazi twabihuriza ko, ibijyanye n'abana turera twabihuriza ko, nta na rimwe twigeze tugira icyo dupfuye kubera umwana twazanye ngo turere. Mwemu amuhaye amurongoye guhanura n'amajambo amuhaye, twese tukabikorera hamwe, n'abana barabizi ko twabikorera hamwe. Ikindi naco Imana yabereye umugabo tuganira, twaragira ibihe byo kuganira, twaragira ibihe byacu byo kuganira nk'uwo twubakanye iby'umuryango, ku buryo igihe cyose umwaka utanguye mu kwezi kwa mbere twaragira akaryo ko kwirimbura twicaye hamwe turi babiri, tukirimbura tukaraba umwaka uko wagenze, hagati yacu tukavugana uko byagenze, hanyuma nk'akantu utakoze neza tugasabana imbabazi, ibyagenze neza nabyo tukabishimira Imana hamwe, hanyuma tugaca tujya inama uko tugiye kubaho mu mwaka ukurikira. N'ibyo byatuma tugenda tuzi iyo turiko turaja, tukandi ibikorwa twakora mu mwaka twarabivugana, imigambi kenshi murabizi yuko atana hamwe yaje adafise ikintu cyo kwandika ko, yama yandika ikintu cyose, naho twaba dufise ibyo biganiro turi babiri yaba yanditse wewe yiteguye, kubera twarabivugana nk'indwi imbere cyangwa indwi zibiri imbere yuko dufise umunsi kanaka wo kuganira, hanyuma nyene umwe wese akisengera tukabisengera, ariko kandi we yaba yateguye akavuga ngo uyu mwaka imigambi mbona tworangura nk'umuryango niyi. Icyo nacyo ndagishima Imana cyane kuko byantuma ataco nkorokeramwo nk'umunyamahanga, byantuma ibintu byose tugenda tubikora abizi nanje ndabizi, ibyo rero bigatuma nabyo tubana amahoro. Ikindi nacyo ntoreka gushimira Imana nuko mu muryango murabizi dutunga utuntu twinshi, ariko ndashima Imana yuko uko kujya inama nyene uko kuntu twavugana muri ibyo biganiro, rero mbere twaravugana gushika no ku tuntu dutoya, gushika aho tuvugana aho dutegerezwa kubika nk'impapuro zikomeye, ibintu impapuro zikomeye z'umuryango, ibyo twarabivugana cyane. Rero ndagomba gushima Imana ko atansigiye ko atasize hari ibintu noba ntazi aho biri, ibi no ku kiriyo nagumye ndabivuga cyane ko biri mu bintu nshima Imana yuko n'impapuro zaba zikenewe umwanya bazinsabiye ko nabanza aho bibitse, kubera twarabivugana ntacyo yanyegeza na kimwe, twabishira hamwe kandi twabivuganye, nawe akambwira ati urupapuro ruvuga ibi n'ibi rubitsa aha, nanje nkamwereka ntibibitsa aha nyene, tukabishira uruhande rumwe kubera twabije inama. Ico cyarankoze ku mutima kandi cyaratumye numva mbaye amahoro. Mu yandi majambo nta mananiza yansigiye ku buryo numva asigaye mpagaritse umutima ku by'amananiza byoba byari twaravuganye bigasigara mu kirere bitatunganijwe, nta mananiza yansigiye. Ndi hano rero nshimira Imana kuri uyu munsi wo kumwibuka yuko yambereye umugabo mwiza cyane. Ikindi ndamwibukira ko cyane nibijanye nuko yakunda ibikorwa, byaca bidutuma twese twumva dukunze ibikorwa. Jewe nkiri umukobwa kiri muto narakunda ibikorwa, ariko ndamushikiriye tugiye kubana byarushirije, narumvise numva no kunda ibikorwa cyane. Yari umuntu akunda ibikorwa kandi akabizindukira igikorwa, yavuga ati ni cyakare akazinduka kubijanye n'ivy'ibikorwa. Nivyo ndabimushimira cyane. Mu myaka twabanye by'ukuri yarankundishije gukora, yarankundishije kuzinduka, n'abana barabizi baramubona azinduka iyo afise igikorwa. Rero ivyo no muvuga ko ni byinshi cyane, ariko mu nkundire ngerure mvuge ibi gusa, kumbure nyene tuzoza turabiganira n'ikindi gihe. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane. Turamushimiye cyane mu vyaheje kutuyagira, ariko adukundire agume hafi. Korari komeza gusenga niyamara gusubira kutwinjiza mu mwuka
tuje kumusaba dushikiriza ijambo ry'umubira ko baduhaye umubira.
bwawe washyize imana nyambere ubwo wakora byose yegereye abanyambere igihugu wagisengera ugatonoma mu ijoro ubwo wamenye ko haripanga ibiri mu gusenga Burundi n'umutambukanyi wanyu bashitse bahire batumire bahire babanyi baryango mwese mwaje kudushikira muri uyu munsi mukuru kuganduka wo twari dutanga nyakwigendera perezida Nkurunziza. Mbanje gushimira Mana data mushobora byose iyo turaje amahoro kaduherekeza aho twaciye hose turashika muri kino kibanza turi bazima tuyikomera amashi. Ku izina ry'umuryango wa nyakwigendera perezida Nkurunziza n'iteka yuko baha kaze muri kino kibanza cy'iteka muri rubanza rw'iteka rwo kuganduka ku muhisi twabuze dutanga kaze muri isanze aho mushika muri ngaho hose muze kumererwa neza. Turabona nuko mwaje nk'urubanza rw'iteka mudufise ku mutima nico gituma umuryango ubakiranye ugweze n'urukundo cyane kugira ngo urubanza mwajemwo murubere neza mwese muze kumererwa neza. Umugo wo kuganduka rero n'umugo w'ikirundi wamyeho utuma abantu bibukanya ibi na biriya kubo babuze. Si umunsi w'amarira, ni umunsi w'umunezero ko twariziye twamubura
ni umunsi wo kwibukanya rero ibi na biriya, avuye kure n'avuye hafi b'umuryango n'abandi wese baguma bibuka uwo babuze, hanyuma bagasangira umubira. None rero kaze muri isanze amajambo n'ibikorwa byamuranze mumaze byumva ku radio hiya no hino. N'uyu munsi nyene amajambo akurikira muza kuyumviriza bavuga bimwe bimwe byamuranze. Uyu munsi rero no kuvuga ibikorwa byamuranze mu dukoreye umuryango, ko byamuranze dukoreye mu gihugu cacu, byose ni umunsi wo kumwibuka, hanyuma tugasangira umubira w'uyu munsi. Ndabasabye muze kuryumviriza amajambo n'urubanza, hanyuma naho iyo kibanza mwisange mbe abashitsi b'iteka, hanyuma tusabe Imana bwira byose ibahezagire, tugira amahoro. Hey!
Quiet.
baryango batumire bahire mu nkundire banze nkenguruke cyane kubona mwitabiriye ubutumire bwacu bwo kuri uyu munsi udasanzwe bwo kuganduka kubo twabuze tutanse. Nagomba kandi ndabamenyesha yuko muri kano gatondo umuryango waduhaye amata, turabakengurukiye cyane, batubaye hafi baraduha amata inyuma y'iyi minsi yose umwaka wari urangiye. Rero turashimiye umuryango cyane watubaye hafi bakaduha amata muri kano gatondo. Hanyuma kandi turashimiye cyane abantu bose bagiye batuba hafi. Uyu mwaka wari urangiye abantu batugumye hafi, inshuti abagenzi batubaye hafi bakaza bagashika naho tuba bakaturemesha, navyo nyene turabibashimiye cyane. Hanyuma kindi naco turashimiye abantu bose bagize ico bashikiriza muri ino ndwi yarirangiye. Hari benshi bashikirije amajambo menshi atandukanye bavuga ukuntu babanye na nyakwigendera. No mu bihe biheze hariho n'abandi bashitse batuyagira badusanze mu muryango ibihe byiza babanye na nyakwigendera. Icyo nagomba kubamenyesha nk'umuryango, aka kanya ni gato ku buryo n'uwo wafise ikindi ashikiriza ari icyo kumbure sinzi ko ari deni yagiye amufitiye canke n'uwo arari mufitiye, kuko kenshi havuga bari bafitiwe ideni, ariko kandi hashobora kuba n'uwo arari mufitiye. Twagira tubabwire ko mu muryango twiteguye kubandanya tubakira, uzoza wese tuzomwakira, kuko uyu mwanya turi hano uhava utubera muto. Rero turiteguye kuzobandanya tubakira. Hanyuma kandi turabashikirije umubira muwakire, musome, musubire. Ariko kandi ndabibutsa yuko umubira utongezwa, kandi ntunarazwa. Rero ni musome musubire. Ndasaba ngo muhe umutima ushima kanatsinda n'uwo mubira wavuye muri mwebwe. Turabashimiye rero. Hanyuma kandi turasaba ngo muze mushishikare mutuba hafi, ariko kandi na twebwe tuzoshishikara tubaba hafi, tubabwira ngo ko mwatwitabye kuri uno munsi mukaza mukifatanya natwebwe nk'umuryango. Nimwagira urubanza, ari urubanza rw'ibijanye n'ibihe byiza canke ibihe bitameze neza, naho nyene turabemereye nk'umuryango yuko natwe tuzobaba hafi tukitabira ubutumire bwanyu. Nuko rero Imana yo mwijuru ibandanye kubahezagira cyane. Ko badondaguye amajambo atari make aranga nyakwigendera ivyo yaranguye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubu rero naho mfise ikiganiro, harya ubuherutse kwijambo avuze ati hararamukiwe ijambo aho nyakwigendera yari yarakuye umugeni. Mu by'ukuri umugeni igihe yamurondera yari yamurondeye mu rugo iwanje. Hanyuma rero amaze kunsaba umugeni, iyo umuntu ashitse mu irembo akagusaba umugeni, ni itegeko ngo ushobore kumuronsa umugeni aba yaje kugusaba. Umugeni naramumugabiye, maze kuwumugabira
noneho mbere n'ibyo nari kunavuga bimwe bimwe uwo nari namugabiye yavyivugiye kandi yabimvugiye mbona kumengo sinorinda kwirirwa ndabisubiramo cyane. Mwumvise yuko bamaze kubana bagize umubano mwiza, hanyuma mwumvise ko igihe bariko baratunganya nk'ibikorwa byo mu rugo baje inama bakumvikana. Harya rero kandi iyo abantu babana mu rugo ntibumvikane, n'ibikorwa bakora usanga bitagenda neza, kuko burya naho umuntu yoba umuhinga ntashobora kwifasha ibiganiro wenyene gusa. Abantu barahanurana iyo bari kumwe, canke umuntu agahinyanyura uwundi ati izo ngingo uriko urafata ati ntizigenda neza canke ntizizogenda neza. Hanyuma rero burya iyo abantu babana bagirwa no guhanurana kandi bakagirwa no kumvikana. Ubwo rero barumvikanye nk'uko rero kandi yabibabwiye. Mu by'ukuri nta raporo nigeze numva insanga kumuhana iwanje ko babanye nabi, bahoze babanye neza kuva bakibana gushikana n'uyu munsi. Ejo bundi aho Imana ishoboye kumurengutsa. None rero ubu twari twarasangiye umuryango wiwe n'umuryango wiwanje, bose bari bamaze kuba bamwe. Ubu rero aho tugeze ubu naho nyakwigendera yitavye Imana, abandi baryango basigaye barasigaye. Abo rero basigaye rero nuko twofatana mu nda. Hariho nk'abazinanye n'abandi batazinanye, ariko abazinanye botegerezwa gufatana mu nda, umwe akaraba uwundi agaha bwakeye uwundi agaha bwakeye uwundi. Ibyo nivyo dusigaye kuba twobandanya kuzokora. Hanyuma rero mu ncamake, kuko ibyinshi byavuzwe sinobandanya asubira mu byo bavuze, kandi n'ibimaze iminsi bivugwa ku ntuze kuri radiyo. nkabambona ko bikwiye, nkaba rero ngiye gusezera. tugira amahoro ya Kristo. Uno munsi udasanzwe ku buzima bw'u Burundi. Uyu munsi wa munani ruheshi turamutse duhimbaza umunsi wahariwe kuzirikana no gukunda igihugu, twongera dusozera ikigandaro twagiriye umukunzi wacu, umuvyeyi wacu, sogokuru, akaba yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi, Nyanicubahiro Petero Nkurunziza. Mu nkundire rero dukengurukire Imana ubwa mbere yoyo yaturinze ikaturemesha, ndetse tugashika kuri uyu munsi twese turi mu mahoro n'umutekano n'impore. Nagomba mfate kano kanya kugira ngo shimire ubwa mbere mwese abarundi. Ndabashimire cyane cyane kubona twaraciye mu bihe bikomeye hanyuma mukigumya.
tukarema. Inyifato mwafashe mu bihe byose byari bigoye twaciyemwo ni inyifato koko ibereye abana b'abantu bemera Imana. Nagira kandi shimire n'abanyamahanga baraturemesheje abeshi bakatwandikira amakete yo kuturemesha, abandi ndetse bakahishikira bakongera bakanaduhamagara no ku matelefone yabo. Muri abo turashobora gushimira igihugu ca Tanzania cyane cyane kuko bagumye impande yacu, baratweretse umuvukano udasanzwe. None raba nuno munsi ariho duheraheza ico kigandaro bari kumwe natwe, byerekana yuko atari abagenzi gusa, atari ababanyi gusa, ahubwo koko n'umuryango. Nagira mbere ntangure nerekane abashitsi baje, mpere kuri ku ntumwa y'icubahiro Yoweri Museveni aje ngaho imbere mu mubone abaramutse imbere yuko ntangura kuvugira ijambo. Baramutse mu Kirundi ndazi kukizi. Murakomeye abarundi, bene wanya bagande barabasuhuza, bari kumwe namwe muri ibi bihe bikomeye n'ibihe biza bose. Tuzaza uko muza abagande babafashije bikomeye, tuzaba ku ruhande rwanyu ibihe byose. Koko nivyo muribuka yuko abagande baradufashe mu mugongo mu bihe byari bigoye. Umukuru w'igihugu ca Uganda murazi ko ari we yararongoye umugambi w'amahoro mu Burundi muri aka karere, kandi n'ubu akaba akiri umukunzi wacu nk'uko bitwemereye. Kwa sasa napenda nialike rafiki yetu, ndugu yetu, Vice President wa Tanzania afike hapa awape salama zake kutoka Tanzania. Karibu hapa. Nawe nyene ndazi yuko tuvuze Kirundi aravyumva kuko ava mu ntara tubana cyane, ava mu ntara ya Kigoma. Murumva yuko azi kuvuga ururimi tuvuga mu naho bitaba bisa neza. Nico cyo aragomba ndamushikirize ijambo. Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, familia ya hayati Pierre Nkurunziza. Basi kwanza na mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na fadhili kwa kutuwezesha sisi sote kufika hapa kushiriki kwenye tukio hili muhimu. Kwa heshima na unyenyekevu nimesimama hapa kumwakilisha Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alitamani sana kujumuika nanyi leo, lakini kutokana na kusongwa na majukumu ya kikazi amenituma nimwakilishe kwenye kumbukizi ya kwanza ya shujaa na mwana wa Afrika hayati Pierre Nkurunziza.
aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Burundi na kiongozi mlezi wa chama tawala cha CNDD-FDD. Hivyo nimekuja kuleta salamu za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla kwako wewe Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, rais wa Jamhuri ya Burundi, pamoja na Warundi wote. Wa Tanzania tunaungana nanyi kumkumbuka shujaa wetu ambaye alikuwa mstari wa mbele kupigania amani, usawa na umoja wa Warundi. Aidha, tumekuja kuungana nanyi kuenzi mchango mkubwa ambao hayati Mheshimiwa Nkurunziza aliutoa kwa nchi yake ya Burundi, lakini pia Jumuiya ya Afrika Mashariki na Afrika nzima wakati wote wa uhai wake. Mheshimiwa Rais, katika kitabu cha Biblia, kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira, sura ile ya 44 mstari wa kwanza, mstari wa 8 mpaka wa 10, mstari wa 14 mpaka wa 15, maandiko yanasema, sasa na tuwasifu watu mashuhuri, wazee wetu na vizazi vilivyopita. Baadhi yao waliacha jina jema duniani na watu wakatangaza sifa zao mpaka leo. Lakini wako wengine ambao hawakumbukwi, ambao wametoweka wakawa kama hawakuishi. Lakini wale wengine walikuwa watu wema ambao matendo yao adili hayajasahaulika. Miili yao ilizikwa kwa amani na majina yao yanadumu kizazi hata kizazi, na watu watasimulia hekima yao na jumuiya ya watu itatangaza sifa zao. Maneno haya ya Biblia yanatueleza vizuri sana maana na umuhimu wa siku ya leo kwa Warundi, lakini pia marafiki wa kweli wa Burundi. Aidha, umati huu wa leo ni ishara ya wazi kuwa mpendwa wetu Mheshimiwa hayati Nkurunziza alikuwa mtu mwema, mtu wa watu, mzalendo na mwanamapinduzi wa kweli. Katika uhai wake alifanya kazi kubwa kuinua ustawi wa taifa la Burundi kijamii, kisiasa, kiuchumi na kimataifa. Lakini pia aliimarisha ulinzi na usalama wa taifa. Kwa hakika hayati Nkurunziza alikuwa zawadi kwa Afrika na daima tutamkumbuka kwa mchango wake wa kipekee. Miongoni mwa mambo ya kipekee aliyojaliwa ni uchamungu na unyenyekevu, tabia ambayo ilimweka karibu sana na wananchi. Alitumia kipaji chake cha michezo kuchochea amani na mapatano, udugu na mshikamano miongoni mwa Warundi. Aliamini kwa dhati kuwa Warundi wenyewe wakiwa wamoja wanao uwezo wa kutatua matatizo yao ya ndani ya taifa lao, na hasa matatizo ya kisiasa, kiuchumi, ardhi na kadhalika. Hayati Nkurunziza aliamini pia katika kufanya kazi kwa bidii na aliyaishi maneno yake. Alipenda kusaidiana na wananchi katika shughuli za uzalishaji mali na hasa kilimo, hatua ambayo imewezesha Burundi kujitosheleza kwa chakula. Mheshimiwa Rais, uhusiano wa Tanzania na Burundi ni wa kihistoria tangu mataifa yalipopata uhuru chini ya waasisi wa mataifa haya, hayati Mwalimu Julius Nyerere na hayati Mwanamfalme Louis Rwagasore. Miongoni mwa masuala aliyoniagiza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ni kuihakikishia serikali ya Burundi na wananchi wake kuwa Tanzania itaendelea kuhudumisha ushirikiano wetu mzuri wa kindugu na kulinda ujirani mwema kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo vya nchi zote mbili, lakini pia katika kukuza biashara na uwekezaji. Hayati Nkurunziza akiwa rais wa Burundi alikuwa kiungo muhimu cha uhusiano na ushirikiano wa nchi mbili katika kuendeleza utamaduni na kutembeleana na kufanya mashauriano na mwenzake, na hasa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, lakini pia Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kabla yake kuhusu masuala ya kitaifa na ya kikanda.
Aidha, sisi wa Tanzania tulifurahia sana Mheshimiwa Rais Ndayishimiye ulipofanya ziara fupi nchini kwetu tarehe 19 Septemba mwaka 2020, ukifuata mfano mzuri wa hayati Nkurunziza kuendeleza mahusiano mazuri baina ya nchi zetu. Aidha, ziara hizo zilichochea ushirikiano katika sekta mbalimbali za kiuchumi, na sisi kwa upande wa Tanzania tutaendelea kuunga mkono jitihada za hayati Nkurunziza na wewe rais wa sasa wa Jamhuri ya Burundi kwa kutengeneza mazingira mazuri zaidi ya biashara na uwekezaji, na hasa huduma za miundombinu ya bandari za Kigoma na Dar es Salaam, kukamilisha ujenzi wa reli ya kisasa na barabara kwa ajili ya kuhudumia shehena ya mizigo kuja na kutoka Burundi. Tutahakikisha pia miradi ya pamoja inatekelezwa kwa wakati. Na katika masuala ya kikanda na kimataifa, Tanzania na Burundi tutaendelea kushikana mkono wakati wote. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, wakati tunamkumbuka na kuenzi urithi wa hayati Rais Nkurunziza, napenda kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchukua fursa hii kuisihi sana jumuiya ya kimataifa kwamba sasa wakati umefika kuiondolea vikwazo ilivyoiwekea Jamhuri ya Burundi ambavyo vinarudisha nyuma jitihada za Warundi kujiletea maendeleo. Na kwa upande wa ninyi ndugu zetu wa wananchi wa Burundi, mnafahamu vizuri kuwa hayati Nkurunziza aliacha Burundi iliyo imara katika nyanja za kiusalama, kijamii, kisiasa na kiuchumi. Hivyo njia pekee ya kumwenzi mpendwa wetu hayati Rais Nkurunziza ni kwa wananchi wa Burundi kuyadumisha, kuyaishi na kuyaendeleza mafanikio hayo yote aliyoyapigania, na hasa kudumisha amani, umoja, mshikamano na kuchochea maendeleo ya Burundi ama wambere. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba kuhitimisha salamu na ujumbe wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukushukuru kwa mara nyingine wewe Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, pamoja na Warundi wote kwa kumwalika Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kushirikiana nanyi katika kumbukizi ya kwanza ya hayati Nkurunziza aliyekuwa rais kabla yako. Hii ni ishara ya wazi ya ushirikiano mzuri uliopo baina ya nchi zetu mbili ambazo lazima tuhudumishe na kuimarisha zaidi na zaidi. Mheshimiwa Rais, murakoze cyane. Umunsi mwiza. Imana ihezagira Barundi. Tuzobonana. Arakoze cyane ku ndamutso adushikirije. Na twebwe Abarundi turashimira cyane leta ya Tanzania kuko yaramaze kuba inshuti si n'umugenzi gusa. Tugashimira n'umukuru w'igihugu cya Tanzania aguma afise ku muzirikanyi twebwe Abarundi. Bene cyubahiro rero mwese, nk'uyu munsi ku igerekerezo rya 8 Ruheshi hari mwaka uyu niho Imana yiyegereza nyene cyubahiro Petero Nkurunziza. Sindabikekeranya yuko uno munsi yamaze gushika mu ijuru, nkurikije ingene twumvirije intahe Abarundi benshi bamushingira ku vyiza yakoreye igihugu. Ngira ngo mbere ubabajwe n'ivyo yakoreye Burundi n'Abarundi n'umwe yiziziwe na Sekibi gusa, atakindi kimuraze shinga atari ikibi. Twebwe rero nk'abemera Imana uno munsi ko bakanyamuneza ko kumushikana mu ijuru kuri twebwe abana b'abantu. Na handi hoho ntitwabikekeranya iko yamaze gushikayo. None rero muri ivyo vyizigiro nagira sabe mwebwe mu vyaguruke
tumara umwanya mu gacerere twibuka ibyiza yasize adukoreye muri ubu Burundi. Tumwifurije uburuhukiro budahera. Murakoze. Mwanyakubahwa mwese rero mwaje muri urubanza umwe wese mu cyubahiro ciwe. Umuhisi nyanicubahiro Petero Nkurunziza, Imana yari yaramuduhaye imuduhako imigisha n'ingabirano bidasanzwe tutovuga ngo duheze. Ico abarundi tutazokwibagira nuko yabaye umuvyeyi wa twese. Ivyo bikazodufasha natwe guhonyora mu makanda yiwe, mu gusasagaza urukundo mu bose rimwe, kwitanga mu gukorera igihugu, gukomeza ubumwe n'amahoro, gusangira ivy'igihugu atawanja wangura nk'uko atahengeshanya kubitwigisha. Tugize ivyo niho vy'ukuri tuzoba tumuteye iteka. Bubahwa mwese mukoraniye aha, muryango, nshuti, bagenzi, kuvuga amateka ya nyakwigendera coba ikiyago c'abagenyi uburo tutohereza ngaha uyu munsi, kuko Imana yari iramuhezagije impano nyinshi. Jewe nagize amahirwe yo kumumenya umwanya utari muto. Ivyo arivyo vyose kiretse umuryango wo bindusha, mugabo ndazi yuko na Keri twabanye umwanya urutokera maze, kuko jewe twamenyanye kuva mu mwaka w'1991. Murumva ko atari vuba, umwana yavutse ico gihe ubarageze mu bigero. Je rero namubonye nk'umuntu atarasanzwe. Igihe amagume yatangura mu 1993, aho abo banganya ubuzi n'amashure bahisemwo kuyanyaga bagafata inzira y'ubuhungiro, we yahisemwo kugorerwa hamwe n'abene gihugu. Araheza aja ku rugamba kwifatanya n'abandi barundi benshi kugwanira demokrasi n'agatekazi na murundi wese. Jewe kuva aho ndamumenyeye, mbere imbere y'urwo rugamba twasangiye, namubonyemwo ubutwari, ubwira, ugukunda ineza y'igihugu na bene co, no kwemera kucitangira. Umutima w'impuhwe n'ikigongwe, ubuntu n'ubuvyeyi bidasanzwe vyabonekera mu nyifato yiwe no mu mpanuro yaha bamwe bamwe mu Barundi, mbere gushikaho bahava mutazira umuhuza. Ivyo nivyo vyatumye agenda arizerwa mu mabanga atandukanye, gushika mbere naho Abarundi bamwizigira ngo ababere indongozi ibushitse. Mu biganiro hagati y'abanyepolitike by'Abarundi, Petero Nkurunziza niwe wenyene munyepolitike yashoboye kwerekana inzira y'ukuri ishobora gushikana Burundi ku mahoro arama. Yari yamirije bimwe twita amagaburanyama, amenyesha abanyepolitike ko igikenewe mu Burundi ari amahoro na demokrasi, kugira bene gihugu abaribo bahabwa uburenganzira bwo kwitorera indongozi. Mbere rero ivyo vyaratangaje abatari bake mu barorerezi b'ibiganiro vyari vyatunganijwe hagati y'Abarundi. Jewe nyene twari kumwe, ndibuka ko uwari cegera c'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo, nyakubahwa Jacob Zuma, yavuze ati, maze kuvugana n'abanyepolitike bose b'Abarundi, aho Abarundi abandi bivugira bakavugira ubwoko bwabo, baheza bakavugira intara zabo, ati ngiye nabona abavugira Abarundi n'Uburundi. Ivyo no mu mwaka wa 2014, aho abanyepolitike bariko barambika ibara igihugu ngo hari kwategurwa ihonyabwoko, jewe naragiye muri Afrika y'Epfo
Perezida Jacob Zuma yarabinsubiriyemwo, mbere ambwira ko yahumurije n'umunyamabanga mukuru wa ONU ko igihe cyose hazoba hari ku butegetsi umugambwe CNDD-FDD ataho nyabwoko rishoboka. Yarabitsindagiye afatiye kuvyo nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza yazarashikiriza, aranavuga ati bajya baramaze kumenya ingene abarundi bonywana. Nico gituma nanje yaciye ampumuriza acambwira ati nimugende mubandanye inzira muri mwe y'amatora, amakungu tuzabwira ko ihonyabwoko ridashoboka, kandi namwe murabizi ko mu Burundi atahonyabwoko rigishoboka kubera ubu twarategereye ko arabandi baducanishamwo n'ahandi abarundi twari bamwe, kandi ko atantwaro z'amacakubiri tuzosubira kwemera muri ubu Burundi. Mu mwaka wa 2005 niho abarundi bamwizera baciye kuba baserukira, bamushinga amabanga atari amenyereye yo kurongora Uburundi. Mbere benshi baranavuga ko atavyazoshobora, bavuga ngo nta burambe afise mu bijanye n'intwaro. Dusubije amaso inyuma tukaraba, yatoranye igihugu cyazingamitswe n'amacakubiri y'ubwoko bwose, kuko muri igihugu cy'u Burundi umwe wese yarasigaye ari kwihahira. Igihugu cyari cariziziwe n'ubwicanyi hamwe n'injyane mu bose rimwe, kuko atawamira uwundi. Uburundi yatoranye bwarangwa n'ibiturire, ubunyonyezi butagira izina, akamwana wa mama na mpinga yanje. Nta mwene gihugu yaragifise umwizero mu burongozi, kuko inzego zose zari zarabunzwe mu bisata byazo vyose. Nta kindi rero murumva ari guhera ko atari ukugarukana umwizero mu mitima y'abarundi. Icatangura kukaba kwari ukubaka inzego z'umutekano zubahiriza bose, gushinga intwaro ishoboye guhagararira neza inyungu z'abene gihugu bose, no gukora ibishoboka vyose kugira igihugu gisubirana iteka mu makungu. Muri make inzira ya mbere yafashe kwari ukunagura igihugu cy'u Burundi kugira ngo gise n'ibindi bihugu gisubirana itoto. Kandi murumva ko kugisanura bitari vyoroshe, kuko kwari ugusanura ibijanye no kunga imitima no gusubiza hamwe abarundi. Muri iyo ntumbero yaharanira ko abarundi bagira uburenganzira bungana mu gusangizwa amabanga yo kurongora abandi. Muri uko kungana nyene ndibuka igihe yagena mu mabanga abava mu migambwe itandukanye, mbere naho mu mashirahamwe yigenga. Imigambwe nka Frodebu na Yiprona baramuburanije ngo yatanze ivyicaro vyabo, kandi rero ico gihe yaratsinzwe, kuko twari mu gihe c'amagaburanyama. Hari n'ikindi gitangaje twamubonyeko, yarerekanye umutima wo kwizera, akizeza abamwanka, arashira mu mabanga abamucira urubanza rwa ngondagonde rwo gupfa, yaba uwaruciye canke umushikiriza amanza yamushengeje. Petero Nkurunziza yarashoboye gutora inzira irashe yo guhuza abantu mu bikorwa kugira ngo basubize hamwe, gutyo bubakira hamwe kugira baronke ikibahuza kandi ngira akamaro kuri bose. Kare wamenga abarundi bajejwe kwisamburira ko nk'intungwa, kuko atari ivyo baba bubatse. Wewe yari yabonye ko imvo z'injyane ari uko abarundi bari basigaye babona ko ataco basangiye, mbere atanico bamariraniye, ariko bamaze gusangira ikivi niho babonye ico bari barahomvye. Umunsi Petero Nkurunziza abarundi bazokwama bamwibuka nk'uwagarukanye umwizero hagati y'uburongozi n'abene gihugu. Yaragwanye rugabo kugira demokarasi ntisubire inyuma. Naho nyene muribuka ko igihe cyose haba hegereje amatora canke aheze, haca haduka abanyepolitike bahungabanya umutekano w'igihugu bagashaka gutoba amatora. Niho yasanga vyose
biva ku mvo z'uko twama duteza amashi abanyamahanga ngo baba aribo badutunganiriza amatora. Niho yaca akebura abarundi atwigisha gusezerera kuzera inze mu bijanye no gutunganya ivy'igihugu, ashikana igihugu ku ntwaro ya demokarasi y'ukuri yaharaniwe kuva Burundi bwikukira. Twarabibonye yuko yagiye kudusezera koko abarundi banyuzwe na demokarasi. Petero Nkurunziza yarigishije ubuntu mu bantu mu kubereka ko hari yaturemye isumba vyose kandi ari yiturinda imisi yose. Gutyo bituma abarundi bose babona uruhara rwabo imbere y'Imana, mbere baranavyiyemerera mu ibwirizwa shingiro bonyene bitunganirije mu biganiro bavuyemo. Yarerekanye akarorero mu gukunda igihugu n'abene gihugu. Igihe twinjira mu ngorane akavuga ati nzogwa mu banje. Yarase guhera inyuma y'igihugu igihe abasi b'u Burundi batembagaza inzego mu mwaka wa 2005. Mbere acatanguza inyigisho zo kuzirikana no gukunda igihugu kuko yari yabonye ko abarundi batari bwibonemwe Burundi kumbure kubera amabi babuboneyemwo. Umuhisi Petero Nkurunziza yarashikanye Burundi ku ntwaro abene gihugu bonyene bishiriyeho mu gutora ibwirizwa shingiro ritunganya iringanizwa ry'intwaro nishigwa mu ngiro ry'ibikorwa vy'igihugu vyose bifatiye kwishaka ry'abene gihugu. Nyene cyubahiro Petero Nkurunziza yari umuntu w'ishaka, akunda ibikorwa akabikundisha n'abandi. Yari yaratahuye ko uwushaka umuce acika ijoro kandi ko uwushaka umubira birakuya. Yaratanze akarorero k'umukozi nyamukozi ataryamira, akazinduka cyane ku mirimo yiwe ya misi yose kugira ngo aronke umwanya wo kuja kuremesha abene gihugu ku kivi. Kubera yatonda agaturuturu abandi bataravyuka, hanyuma agacaja kwifatanya n'abene gihugu ku kivi, bamwe baratevye baravuga ngo ntazi intebe yo mu biro ingenisa, kandi wewe yaba yari yagiye mu biro abandi bakiryamiriye. Ya mvugo abenshi bakunda gukoresha ngo ubukiza kiri wabo. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yarayihinyanyuye avuga ati ahubwo uwukize akizi wabo. Arigisha abarundi gukunda intara, ikomine n'imitumba bavukako. Arashinga umunsi mukuru w'amakomine aho indongozi zisubira iwabo zigasangira ijambo n'ababoneye izuba nabo barukanye basigaye mu mihana. Umuhisi Petero Nkurunziza amaze kwerekwa ikimenyetso c'urumuri rw'amahoro mu mwaka wa 2006 yaciye aje imbere abarundi, maze urwo rumuri rubabera umuco uboneshereza bose mu bikorwa bitandukanye vy'iterambere mu gihugu. Bubahwa mwese mwaje kuri uru rubanza, twihweje ivyakozwe mu kiringo imboneza Petero Nkurunziza yarongoye igihugu c'u Burundi. Umurundi wese arashobora kwibaza ati none ni igiki yadusigaranye kizokwama mu muzirikanyi wacu. Yaribukije abarundi gusenga, guha Imana icubahiro n'ikibanza cayo ca mbere nk'uko vyari vyaramye kuva kera na rindi mu gihugu cacu. Niwe yahanuye indongozi z'u Burundi gushingira Imana intahe yo kwemera kwabo ku mugaragaro, kandi ahuriza hamwe amadini yose mu gisabisho cy'igihugu. Iyo ntambwe turazi yuko itagisubira inyuma, kuko yadusigaranye n'umushinge wo kuguma duhembera isezerano twasezeranye ko Imana ari yonsa ifise ikibanza ca mbere mu gihugu cacu. Imboneza nyene cyubahiro Petero Nkurunziza tumwita kandi sogokuru wacu, kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye abarundi samuragwa kandi akemerwa na bose. Ico kikaba ari ikimenyetso gikomeye mwihererekanwa ry'intahe y'igihugu atagikenye kigiyemo.
nyiricubahiro umuhisi Petero Nkurunziza yitavye Imana adusigiye igihugu kigeze heza cyane, amahoro n'umutekano bitsimbataye, abarundi bamaze gutahura ko Uburundi ari igihugu c'abarundi kitagira igihugu c'abahutu n'abatutsi n'abatwa, ko bose rimwe. Yadusigiye iragi ko abarundi ari bo bene igihugu kandi bagize umuryango umwe. Yadusigiye ibwirizwa shingiro rishingiye ku mico n'imigenzo y'abarundi mu bijanye no gutunganya intwaro y'igihugu. Ubu ahasigaye n'ahacu kuvyifatamwo neza. Nico gituma rero muri aka kanya twagira tubonereho kugira ngo twibutse abarundi ko gutera iteka umuhisi wacu Petero Nkurunziza ari ukuzigama amabanga yiwe. Ubwa mbere nuhugumye isezerano twasezeraniye Imana ko ari yo nsa tuzokorera ngaha mu gihugu cacu. Ivyo dukora vyose twabe dufise kumuzirikanyi ko kizigenza ari Imana kandi ko ari mushobora vyose, twoye kwihebura. Ubwa kabiri umurundi wese amenye kuzirikana ibanga ry'igihugu, tukibungabunge kugira ntikize gisubire kugwa mu isanganya. N'abakirota guhungabanya umutekano w'abandi nibateshwe bate, kuko ubundabunda abonwa n'uhagaze, kuko Imana nicungereye Uburundi. Umurundi aciyumvira gutera umudugararo mu gihugu yo kwisubirako, kuko yomenya yuko gutera ibuye aho wateretse igisabo ari nko kwisuka ivu mu maso ugacika impumyi. Ubwa gatatu tumenye ko yadusigiye Burundi buri mu nzira nziza yo gusubiza hamwe. Nico gituma tudafise uburenganzira bwo kuguma tuboshwe na ya shetani y'amacakubiri yari yaratwiziziye. Twiyambure ako kahise kabi, dukomeze ubumwe n'urukundo mu gihugu. Abarundi turi mu muryango umwe wa Seburundi, kuba dufise ibisata nk'abanyisirayeli ntacyo bidutwaye. Kwitwa umuhutu cyangwa kwitwa umututsi cyangwa kwitwa umutwa ntacyo bidutwaye, kuko n'abanyisirayeli bari bafise ubumwe kandi bariho ba bene Benyamini, ba bene Yuda n'abandi mu miryango 12 n'andi atari abanyamahanga. Ubwa kane ntitwoba tugumije iragi ryiwe tudakomeje wa mugambi wo kugwanya ubukene, kuko umukene nta utamukengera. Dukore kuko haraye inzara hazinduka inzigo. Twirinde gusega, kuko niho hava gwagwanko karatsinda umusezi yankuwundi. Ubwa nyuma ariko ntabimaze vyose, imbere yo kurangiza mu kubandanya dushira mu ngiro iragi ry'imboneza yacu Petero Nkurunziza, twagira dutangaza icese ko twashinze kwigenekerezo ry'umunani ruheshi uko umwaka utashe ari umunsi ukomeye ku gihugu wahariwe gukunda no kugundisha igihugu catuvyaye. Uwo munsi rero uzuzura tubera akaryo ko kuguma twinovora iryo ragi ryiza dusigiye, kugira ngo ntituze dusubize inyuma igihugu cacu. Banyakubahwa muryango, inshuti bagenzi, nivyo twamwigiye ko vyinshi cyane, ariko rero n'urupfu rwiwe rutubera icigwa. Tumenye ko akanya gato umuntu amara ku isi yosiga izina ryiza, agasiga umugani nk'uko yama yabihanuye abarundi. Mu gihe tuzoba turiko turashitsa isemo ry'ibikorwa vyari mu migambi yiwe mu kwigaba tukigaburira, tuzoba turiko turazibira ibihengeri, tunamutera iteka na karengo intuntu isunikwa n'intore. Umuryango wiwe turasubiye kuwuremesha, ntimwibone nk'imfuvyi canke nk'abapfakazi. Igihugu yakoreye kiracariho, tubemereye ko ataco tutazokora ngo tugume dufatanye mu mugongo igihe cyose bizoba bikenewe. Turabemereye bibondo ko tuzobaba hafi, tukabereka umwonga uhuma n'udahuma,
kuko natwebwe aha twarezwe n'abadukurira. Abakurambere barayamaze bati uruzi rurakama rukagumana izina. Muraba ba nkuru nziza mukurikize mwongere mugendere ingeso yabareresheje. Mukagira ibibazazaniye muratwegera dufashanye kurondera umuturama. Ntimuze mwigunganye ibigumye turi ngaha. Namwe bubahwa mwese mu gusozera, jewe nka Samuragwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi subiye kwemerera abarundi ko nzogendera ku makanda y'imboneza Petero nkuru nziza. Mu kubandanya gukangurira abarundi kuzirikana no gukunda igihugu, kubungabunga amahoro, umutekano no guteza imbere Uburundi iyo mpetso ya twese, ntibagiye kandi no kuguma mpagarariye intwaro ibereye mu gihugu cyacu kugira ngo dukure inzigo mu bantu. Ni muri iyo ntumbero nciye ndabamenyesha ko ngaha nyene muri iki kibanza nyene tugiye kuhubaka ikigo kijejwe kwigisha no gukundisha igihugu cyacu catuvyaye. Intambwe twaramaze kwitera murabibona, uko umwaka utashe tuzohora tuza kuhigira vyinshi ngaha. Mu kurangiza rero nagomba gusubira kubashimira. Shimire mwebwe mwese mwitavye uru rubanza, koko murerekanye yuko mu Burundi turi umuryango umwe. Twarabuze Serugo, hanyuma aradusigira Samuragwa, na Samuragwa muramugamburuka. None murabu no munsi duhuriye hamwe turi umuryango, twese twibuka umuvyeyi wacu twabuze tutanka. Ndakengurukiye kandi mwebwe mwaje muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu, kuko aha muje kuturemesha mutwereka yuko umuryango w'abarundi tutari twenyene. Ibi biraturemesheje kandi natwe tukaba tubemereye yuko tuzokwama namwe tubizeza yuko igihugu cy'u Burundi kitakiri ca gihugu cy'ubusimbira hamwe, ari igihugu koko cifashe. Shimire cyane cyane igihugu ca Tanzania cyashoboye kurungika umwubahwa akomeye cyane. Igihugu ca Tanzania caramaze kuba inshuti. None rero nyakubahwa cegira cy'umukuru w'igihugu ca Tanzania, nagira ndagutume uze kudushikiririza indamutso ya mushiki wacu y'abarundi bashikirije mushiki wacu nyakubahwa umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan. Mumushikirize iyo ndamutso mumubwira ko tumukengurukira cyane, kandi ko natwe mu minsi izoza tuzoza kubaramutsa kuko agafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Ariko twongera tuboneraho nawe nyene no kumutumira, kuko turazi yuko yari yaje kwifatanya na twebwe nyene muri birya bihe bigoye. Twongere nawe nyene tumutumire niyadutanga, nawe azaba ari we ashika ubwa mbere. Turashimiye kandi n'umukuru w'igihugu ca Uganda yaturungikiye intumwa idasanzwe. Nawe nyene numubanyi kuko mwumvise ko avuga ururimi rwacu. Urya Adoniya mubona n'umuntu yatubaye hagufi cyane, kuko ni nkawe yari intumwa ya President Museveni igihe twari mu biganiro. Twaragumanye rero, araduherekeza gushika n'ubu ni inshuti ikomeye. Tukaba rero tumukengurukiye kubona yaje. Ndakengurukiye mwese rero mwaje kuri urubanza. Turakengurukira umuryango cyane cyane wowo uguma uturemeshe. Rega iyo umuryango uremye natwe turarema. Turakenguruka cyane mama Buntu, kuko iyo atarema natwe ntitwari kurema bikunde. Mpora ndabimubwira nti hajya iyo utaturemesha ukahabera umugabo ntituzi ngene twari kuvyifatamwo.
none n'ubu ni kiremesha mu muryango kandi aguma afasha n'igihugu kurema na cane cane abishishije mu kuremesha abantu mu ijambo ry'Imana. Turabakengurukiye rero, dukengurukira mwebwe bibondo namwe kungene mwifashe mukifata rugabo, mumenye yuko twese turi kumwe kandi atangorane tuzogira twese dufatanye mu nda. Ni kuri ayo majambo rero mpereje ko mwese ndabasabira imihezagiro y'Imana kugira Imana rugira vyose igume ihezagira Uburundi n'abarundi. Murakoze cyane.